twarajana n'abagenzi nkabona rero bitanga urumengo ni star ni ibintu byose abana bagenzi mu 2016 ho yari generation igira inyuma umengo utabitabi umengo ntumuhungu umengo ntiwari ntacuri donc ibyo bagendeyemo ushaka ucuja mu kigari c'abandi uje muri ico kigari c'abandi kandi hari abandi two bitanguranye maintenant yindi ko ndabibona bari enfance bakiri muri ibyo bintu birambabaza cyane gose ko ibintu dutangura ari utuntu dutonya ibintu dutangura bukebuke alors que biragira impact ku buzima bwacu par après n'ibyo tabi cyangwa urumogi no gufata amasaha bica ruhera naho ushobora kumfata ngo kweri ibibazo ariko biri temporaire ibyo bibazo birasujisa biraza ushobora kuja no mu nzoga ukibaza yuko biraza guhira biraza harantu biza kugeza ariko wumve ko n'umuruho niyamiruho nyene uruhisha ubwonko uruhisha umubiri nta kindi kintu abavyeyi baba hafi y'abana babo abavyeyi banje nta kintu bari bazi nibaza yuko Ndora mukije bakunzi b'ikiyago TV show turabahaye kaze mu kiganiro cacu inkuru y'ukuri no musi twabazaniye umutumire wacu agiye kuduha inkuru yiwe y'ukuri inkuru y'urugendo yagize kuko ngene yashoboye kuva mu byo twita addiction yari afise ku madrogue agakira mu nyuma agakizwa inka yiwe iraryoshe cane gose reka tumuhe kaze ego turamuhaye kaze mutumire wacu yitwa Daniel kaze cane Daniel ugiye kubashikiriza ikiganiro ni Akimana ni Krista Daniel wobwira abakunzi b'ikiyago TV show icuri bon nitwa Daniel niko bivuze nkaba ndimfura mu muryango nyuma yanje hari abakobwa babiri haba sinatwari ivyo ndafise papa ndafise mama ubuntu nagiriwe ego hasi urakoze Daniel twashaka utubwire rero aho ingene vyatanguye ingene vyagenze ngo utangure kunywa urumogi bon briefing gatonya Daniel wava ukuntu yarameze en fait Daniel wo mwisi kuko urumva iyo umaze gukizwa iyo umaze kwakira agakiza ubuhindutse umuntu musha ubuhindutse umuntu mushasha hanyuma ukuntu byatanguye je bon komera amaje nari umuntu je nasanzwe nk'abandi nibaza ko benshi baza kubibona baza kumbona baranzi nkorera kuri YouTube cyane rwose kuva 2021 gushika 2024 aribyo binakora hanyuma uko byatanguye navuye ko ari umujene nk'abandi nari mu byisi nari Daniel wo mu byisi Daniel wo mu byisi Daniel yari inzoga Daniel yari itabi Daniel yari urumogi Daniel yagendera mu maboîte cyane ari umuntu wese cyane avant hanyuma mu kubigenderamo si kuvuga ngo nari mujene hari abantu bumva yuko umuntu anura urumogi cyangwa itabi ari babantu usanga bafite depression cyangwa iki bumve yuko indani aho nyene babantu atakintu bavuze babantu basanzwe barashobora kubigenderamo ataki menshi bibaza ngo ni kugabanya stress menshi nta stress n'imwe hari igihe isi nk'ebu isi nyene ishobora kugutwara ahantu satani akagushira ahantu akakugira uwiwe donc akakuboha uko nobivuga hanyuma ndabibamo uko bibamwo nibatsiko haraheze nka 9 ans n'itabi hanyuma n'inzoga njya mu maboîte usohoka pe nantuka nta kintu c'isi umuntu yazambwira ntigeze ngenderamo hanyuma maze kubigenderamo yego ndatangura akazi nibaza ko je nahejeje ishuri 2018-2019 mpejeje nja mu vyerekeye kubera nakunda journalisme nja mu vyerekeye itangazamakuru kuri YouTube ndabikoramo pendant 4 ans ndabikunda
kandi nabironka amahera muri kuri kandi ndabatera intege cyane urakoze mwibandaye urubuga ufite ikunda jone ikintu gikunda urakigira hamwe donc hariho message nta kintu jamwe idafise ibintu biri behind uri mu message so ndabikora ndabikunda birama amahera pe rero hari igihe satani sinzi ko nuka passage igihe Yesu yari mu bugaragwa igihe yari yisubisha iminsi 40 satani yamubwiye ati tora icyo ushaka yamweretse isi nibyo rero satani aduhendesha aratwereka isi aratwereka yuko isi iryoshe akadushira mu isi akatwereka yuko nta kindi kintu kiryoshe atari kugendera mu isi naragendeyemo pe naragendeyemo atakintu mbuze inzoga fame success iki byose ndabigira pe ariko ntumve ngo hariho umunezero bimaze kwakira agakiza mwisi utari umunezero canke amahoro atangwa n'Imana hanyuma ndaba muri yusi abantu bayigenderamo bibaza ngo bararyoherewe ariko j'en suis sûr et certain iyo kugendera mu isi hariho umunezero udashikako hari urugero n'ushikako urawushikako n'amasaha abiri biduha amasaha biri temporaire donc c'est pas éternel alors que l'amour et la joie de Dieu il est éternel ibintu bikugumamwo n'ibintu degaja n'ukuntu umeze ariko iyo uri mu isi biri temporaire bimara amasaha abiri n'ibyo tabi cyangwa urumogi no gufata amasaha bica ruhera naho ushobora kumfata ngo kweri ibibazo ariko biri temporaire ibyo bibazo birasujisa biraza ushobora kuja no mu nzoga ukibaza yuko biraza guhira harantu biza kugeza ariko wumve ko n'umuruho nyamiruho nyene uruhisha ubwonko uruhisha umubiri nta kindi kintu kibazo watubwiye ko watanguye kubinywa muri 2016 ni igiki cagutumye utangura gufata ivyo byose twarajana n'abagenzi nkabona rero bitangura umengo ni ibintu byose abana bagenzi mu 2016 ho yari generation igira inyuma umengo utabitabi umengo nturi umengo ntiwari ntacuri donc ibyo bagendeyemo ucuja mu kigari c'abandi uja muri ico kigari c'abandi kandi hari abandi two bitanguranye maintenant yindi ko ndabibona bari enfonce bakiri muri ibyo bintu birambabaza cyane gose ko ibintu dutangura ari utuntu dutonya ibintu dutangura buke alors que biragira impact ku buzima bwacu par après ndabibandanye ko ndaheza amashuri maze guheza amashuri nabwo ko naciye ninjira muri entertainment ni 2021 ninjira muri YouTube ndabikora nk'ibirimwo nkacaza ibintu byo gukunda amaboîte ndaje ndasohoka mu maboîte ndivanga mu by'isi pe ndaje mu maboîte iyo uri mu by'isi rero hari ufite n'indwara igenda irafata umubiri ufite ihera mu tabi inzoga amaboîte hajamo n'ibindi bintu byo kugira agakuku k'abagenzi bakurusha nabi kandi wowe kubera uba ugifise bande mu maso ntuburi kurabona yuko uri kuja mu bintu bibi ubu mengo reka ngendere mu by'abandi bariko barajamwo ndabijamwo 2021 2022 2023 2024 ndadecide rero hari igihe rero iri umuhungu uvuga ati non maintenant il faut yuko nambuka yuko nja ahandi hantu iyo myaka yose wabigiyemo muhira bari babizi yuko muhira ntibyo bari bazi iyo n'ibindi bintu abantu batazi babibaze yuko ngo muhira niba hari abavyeyi bariko barakurikirana muri amasaha bamenye yuko bategerezwa gukurikirana abana babo bamenye yuko bategerezwa kuba hafi y'abana babo kumekinga sure yuko azi buri kimwe c'umwana we bariko aragenderamo kuko abavyeyi societe turiko turakuriramo y'ubu avant je ndibuka ja 2013 ndibuka ama WhatsApp ataraza la communication abavyeyi n'abana yari fréquent cyari kintu kiraho kandi warumva yuko ikiganiro gihari mugabo ubu turi muri monde ya WhatsApp turi muri monde ya Facebook abavyeyi basigaye baje kuri IG ugasanga umuvyeyi muricaranye telefone Twitter byaraje uravyo ugasanga
famille isigaye iraba réuni mugabo iri réuni kuri telefone, iri réuni kuri telefone, umva nta kiganiro gihari entre abavyeyi n'abana babo. Iyo ugasanga umwana aho hanze hari ubuzima ariko aragenderamwo umuvyeyi atazi, umuvyeyi atamenye. Benshi ndahimiriza abavyeyi cyane gukurikirana abana babo, kuba hafi y'abana babo, bamenye ese umwana wanje agendera mu biki, afise compagnie imeze gute, abagenzi bajana n'abagenzi bameze gute, ese n'abagenzi bamesubiza cyane n'abagenzi bamujana à la perte. Donc il faut ko abavyeyi babo, abavyeyi baba hafi y'abana babo. Abavyeyi banje nta kintu bari bazi, nibaza yuko igihe wambwira dukora ikiganiro ikintu cyakiye kiza sorry haciye haza uki satani aragutera mu buryo bugiye butandukanye. Nakubwiye ngo reka tugisengere, ufite haciye haza iswi abantu bazokibona bizogenda gute, ufite cyafashe tangwa kuja mbega wozo image yawe izo imeze gute. Wana hatoye verset iri mu bikorwa by'abatumwa irikiranye gise yuko Apotre Paul nta kintu yatanguye from no umva, nta kintu na kimwe yarazi ceke, ariko yarafise intara témoignage yiwe niyo yatumye abantu bamenya Yesu Kristo wari, niyo yatumye bamenya Imana, niyo yatumye abantu benshi baza ku Mana. Donc urumva yari source ya témoignage, yari source ya témoignage, niyo yatanguriyeko. Rero nico gituma uko byogenda kose nta kibazo. Rero sasa ndiko ndakubwira abavyeyi naco bari bazi ko nta kintu bari bazi kuvyerekeye ivyo, peut-être inzoga, peut-être gutaha utevye, hari ibintu vyimanifeste, peut-être hari ama comportement ugira iyo ukiri muri monde y'isi ari mabi cane gose, mabi cane gose. Donc nta bavyeyi ntaco bari bazi ko, nibaza yuko ikintu cerekeye itabi papa yarakizi kuko yarigeze no kumbona umunsi umwe acarambaza ngo mbe ngo ndi kumena umutwe ivyo bibazo by'abavyeyi ngo kumva yuko yabibonye. Kandi byinshi bihera muri adolescence biduga, mugabo birafecta na ya myaka ucumva yuko byaje muri adolescence hanyuma biraduga gushika ubu. Donc ni ibintu mbayemo pendant 9 ans ni myaka myinshi cyane gose, c'est myinshi cyane, c'est toute une génération, c'est une décennie, 10 ans c'est une décennie. Hanyuma rero biragenda uko ndaduga, ndashaka kuvuga ati rero ko yuko ndabona ko Imana yaheze. En fait hari igihe ubona amasuccès wowe ukibaza ngo ni Imana ikiragusunika ikiraguhezagira, alors que c'est Satan ariko arakwereka le monde, ariko arakuha isi, ariko aragerageza kugufata neza cyane gose kugira aguhubisha inzira, aguhubisha icyo Imana yateguye ku buzima bwawe. Jewe natangura navuga ati reka twe kumbuja hanze, nkaraba hanze ukuntu bakora, nkaja kuraba ukuntu bakora, nkatangura birakunda, ndasohoka ndagenda aho hantu. Nari nzi yuko ubuzima bwanje bugiye gutangura neza, aho nari nzi yuko ubuzima bwanje bugiye gufata tournure nziza muri carrière ya journalisme yanje, ahubwo niho ubuzima bwari bugiye, niho Imana niho yari igiye kunyigishiriza. Cyari igihugu Imana yari désert, Imana yari intwaye kugira iforge umutima wanje, kugira ishobore kuncana ahantu, ishobore kuba uwo ndiwe uno munsi. Ndagenda muri ico gihugu, ndabise agatemoyaje gato muri ico gihugu, ndatangura nk'abandi, ndagerageza kurondera impapuro zaho kugira ashobore kuba aho hantu. Ndagenda ambasade, barambwira ati impapuro zawe uzobona email tuyikurukiye uzobona tuyikurukiye email yukuronka impapuro zawe. Bigenze uko ndarindira 1 mois, ndarindira 2 mois, ndavuga ibintu byanje ko byakije nuko biri. Kumbe meshaza hari igihe Imana yugara imiryango, Imana irugara imiryango idakeneye yuko wavansa, ikeneye yuko uguma yugara pe. Imana yarugaye imiryango, ndarondera akazi aho hantu muri domaine ya journalisme ndimwo, ndaja mu radio, ndarondera ama contact, biranga baraba ama rendez-vous, araba foiré, ndaja mu rendez-vous bakanyizeza, nkarindira. Murumva uko natebayo sindaronka akazi,
niko naho batwaye amahera angana gute birapfa pe birapfa hanyuma ndashika kuri stade aho mvuga nti mana bimeze gute makazi nshobore gukora muri kintu simaramare urabona ndi mukuru nagiye nje kurondera ubuzima nje gutangura ubundi buzima ariko nugurura imiryango yawe Imana irugara imiryango kabisa Imana irugara imiryango ndabona impapuro ico gihugu wategerezwa kugira visa ya 6 mois amezi aricuma aragenda ndaruka akazi gatonya mugabo apana kakazi shaka apana muri ya domaine ari nkeneye birapfa and then ako kazi ndagaheba ndavuga ati Imana aka kazi fuko ndagaheba kugira ntangure kurondera subire ngerageze ijya nyuma donc subire ngerageze ijya nyuma mugabo murumva yuko nari nkiri muri bya bindi nkiri muri warumogi nkiri muri za nzoga sinabwashobore aya ma addiction kuyavako kubera iyo ukiri muri ivyo bintu ufite hari abantu ufite kuri tabi cyangwa kuri urumogi hariho indi esprit satanique ikuzako hari abantu benshi babona ibintu byabo bitagenda neza kumbe nakantu gato afite ni ibintu utanga mu buzima bwawe ni ibintu wihawe wenyine ni ibintu ugaburira esprit ni ibintu ugaburira umushaha wawe ufite ibintu ugaburira esprit yawe biratanga amablockage mu buzima bwawe cyane muri bya bintu by'inzoga cyane muri bya bintu by'itabi cyane muri bya bintu by'urumogi muri ico gihugu nyene ndabibandanya mugabo ndondera akazi mugabo bikanka pe ushambaza Imana nje nacumuki ku Mana kubera ko abantu baje ngaha batera imbere kubera ko abantu baje ngaha baduga kubera ko abantu baje ngaha baronka ubuzima jewe n'igiki wampoye iki n'igiki ntakoze fete kubera nkiri ngaha nari mu Katolika kandi naribaza yuko nsenga niko kabasi ndagira ndakubaze ati urumva mu bintu byose wakora amayeri yose wakora Imana warayibuka kameme ukanayisenga narasenga ufite narasenga manje nkibaza yuko uko gusenga niko gusenga alors que nturamenya gusenga bitatu ico bisigura nturamenya gusabana n'Imana ico bisigura ndaba muri ubwo buzima mwumva yuko nabuze akazi mwumva yuko ntaronka impapuro zo kubaho kandi aho hantu viza iheze ni direct mugasho so baragufu ofite viza iheze ukiri indani utarasohoka uratanga amande ayo mande rero maze kubona utarayatanga kubona amahera menshi cyane bashaka gufunga kugira baze kukugombora ari wanyu nkavuga amande shaka gufunga hano hantu basi hasigaye amezi abiri muri aya mezi abiri kora ikintu ndabaho mu buzima bubi mu gihugu iyo umaze kugera kuri stade aho buri cyo ufungura aba stade yawe ushobora kubura iki mugabo kugera kuri stade aho ufungura sinzi niko nababwira yuko nigeze gushikaho ufungura rimwe ku munsi je navuye no fise gatofantiki nagarutse ibiro byaratakaye kubera iki ubuzima bubi nahabonye aho hantu donc nta muvyeyi nta papa wawe nta mama wawe muri kumwe nta wo muvukana nta bagenzi te dans un autre étranger n'aba étranger nyene nta muntu azoza burya ushobora kubona ubana n'abandi bantu saba mu muryango wanyu mugabo muva mu gihugu kimwe quand même baragira iyo compatibilité bwacu ubu n'umuntu wacu wowe kubana n'abantu saba mu gihugu cyawe donc nta n'umwe agufitiye imwe urafungura udafunguye urabyumva ngaba mu buzima bubi bwo kubura ukafungura donc mugabo byari ishuri hari ahantu Imana donc ikiragucisha kugira peut-être kugira ashobore kuyimenya kugira ashobore no munsi kuba kugira ashobore Daniel uno munsi yego nashika muri iyo saison mbi cyane gose nibaze nazopfa nibagiwe donc gutembera muri ubwo buzima kuba muri ico gihugu kageze aho twimuka n'abagenzi banje nabo twatubana turimuka mu mvura nyinshi cyane gose c'était vers 5 ndibuka ko twimutse imvura ikiratunyagira donc ushobora kubona yuko umuntu arakura amosozi niba beze narakura amosozi bivuga ngo biraryoshe kurira mu mvura kurira mu mvura kuko nzi yabiboneka je tuko turagenda narakura amosozi nabwa Imana none buno buzima
je mu Burundi nta kintu ari imbuzi mugabo hano hantu ndageze kuri stade aho nimuka gutya avec mes bagages muri iyi mvura mu gahinga kanyaganande uku nyene ese nacumuye ikintu giki nakora mwumva mu mutima bandanye pardon gato naguciriyemo uri umwanya urumva ko mwari ko murimuka wari ubabaye deja bari badukuye ahantu twari tuba kubera twabuze amahera yo kurya ahantu mwari mubayeho nabi yari ishure mbega uri kuraca muri ivyo bintu ntivyashika ahantu ukavuga ndakumbuye ugakumbura hariya muhira bwa buzima ego ndakubwire la nostalgie irakwica nicyo kintu ca bon en fait iyo uri ahantu utangura gupfa emotionnellement utangura gupfa indani emotionnellement utangura gukumbura utangura kwibaza bwa buzima uri ubayemo mu Burundi nta susi wari ufise ego nawe ufise udususi twarakemuka kubera waba uzi yuko uri muhira ni bon uri mu Burundi uri muhira nta na kimwe uko biri kose tuva trouver une solution ku ma problème mugabo iyo uri ahantu kure nta muntu yirira nta muntu yirubaza ariko ndashima abavyeyi banje baravyumva barambwira ataha mugabo abangu turafise ego twama dufise intege no dushaka kugira reka neseye reka nsubire akanyuma ndabikubikunda je naguma ndi muri reka ngerageze nabo bafise faith yuko bizogenda neza naguma nibaza ati man ko biri kose un jour ndazi yuko hano hantu bizogenda neza ariko tukimuka tukamuka ubuzima nkagerageza nkavuga nti nkavyuka kumva yuko ubayeho nabi ahantu ho kuba mwaharonse gute ko twari twafise twaratumye abakomisiyoneri baraturondera hama turariha avance y'amahera make twari dufise ubwo urumva n'ivya bintu byo kubaho ku munsi utavuga ati ejo mbega bimeze gute mbega kazoza kanje kameze gute kandi gacambana n'abantu bafise za ngeso zimeze nk'izo wandi zo kunywa inzoga zo kunywa itabi zo kuja mu buhumbu bwose butandukanye ndakumva nta numwe yavyura uwundi nta numwe yahanura uwundi ndabona muguze hanyuma ndagerageza rero no kurondera ayandi madomene ndava muri journaliste ndagerageza no kurondera ayandi madomene kandi ubona yuko iyo potentiel ndayifise mugabo bikanga pe none ashika hano haronka ama rendez-vous tukabonana n'umuntu tukaja mu biro tukaganira mugabo bikaruhuka ari yanyishu nyene cyane bikunda ihangane tuzokubwira tuzoguhamagara mwana avuga ati ko nsigana n'umwanya amezi yo kuba muri kino gihugu ariko aransiga sindaronka impapuro zaho yego ndushe ku mutima ndemereye cyane rwose mfise uburuhe bwo ku mutima cyane rwose donc mon spiritualité yanje yari hasi cyane rwose nari ndushe hanyuma à un certain jour haraza mon oncle wanje haraza muri ico gihugu sanga bon nibagiye gatoya muri ivyo bintu byose bimaze kuba donc bamaze kudukura ahantu twari tuba tukimuka muri iyo mvura tugashika aho hantu ho kuba nshitse monde ya communication yewe nayo nsigaranye telefone yanje hafi ndavuga man none iki ubu nzovugana gute n'abantu bari muhira nzovugana gute n'abantu bari muhira ese ako kazi niyo nashaka karonka bizogenda gute ubu na telefone nari mfise irapfuye kandi bizogenda gute niho caza rya jambo nzoguhomvya kugira nopfuma ndaguhomvya kugira ndaguhomba no guhomvya amen ndavuga ati okay ariko ivyo nagiye kwitahura mwana ndavuga ati na telefone carrément communication irapfuye bigiye kugenda gute hanyuma ndabiba mu buzima gufungura ari pigu kuba hari pigu hanyuma ejo ndumva yuko mu mutima abavyeyi bakambwira taha nta kibazo taha ni bon kubera ngo bavuga ati aguma atinya gutaha kubera bari babizi ndi careful cyane ndumva navuga ati bamwe babona ati ashaka gutaha ni bon ashaka gutaha atanga ibintu ariko reka nta na kimwe tumubwira ati ingo nta na kimwe naho mwana w'icangazi byanse yuko ataha mbwa mu nyuma arataha nuko iryo jambo
ibyo wanje yambwiye niwo mwana w'icangazi yatwe iryo jambo yambwiye akimbura n'amabagaje tumva n'icangazi arataje yego hanyuma entre-temps Dani naguciriyemo ico gihe wagira depression umva depression warayibaye mu mwanya wose warabaye mu buzima ni kandi waciye utangura cane gufata vya bintu byose inzoga itabi ho rero sasa ico gihugu ari ndimo urumva twana marikeri n'inzoga yanyuma umaze kunywa marikeri imwe ya mbere zibiri zitatu umva umutwe wawe warakomeye bisigwa nta kintu na kimwe utaba ureka kushakira urakira buri kintu cyose kiza hariho tuhora twumva Dani bagiye muri depression bivanye peut-être n'imitima bafise akavuga ati je no kuri fuma niyahura mpfe hakuba ubuzima mbandanya kubamo kuko urumva wewe wari ufise intego yuko ushaka kugira ico utahanye utaje ariko mu nyuma bikanga wewe uri muri iyo depression umaze no kuba watanguye gufata ivyo bintu ku rugero rwo hejuru byagenze gute ako gatima ntikigeze kakuza nkuko gushobora kwigirira nabi kwigirira nabi ufite nagomba kuvuga nti umutima nagize imana umutima nagize uzo kwiyahura mugabo narumva yuko ntegerezwa kuryama umva umutwe wanje wuzuye pe wuzuye umva itiro yari cyari cyo kintu cyo kuronka itiro kubera ivyo bintu bijamwo nizo nzoga nazimwe kugira ngo nk'itiro cyo kuryama byo kwibagira ivyo bintu ndiko ndacamo byose byo kumva yuko hariho stabilité ndiko ndaronka muri jewe ikiraza gusumba ivyo bintu niko nacamo mugabo ibyamara kanya gatoya ko bukeye narasubira nkabibamwe bukeye narasubira nkabamo ubwo buzima bubi nkasubira nkabubona buri imbere yanje ntaho nabuhungiye nico gituma abantu bafata ivyo bintu bafata urumogi bafata iryo tabi ni ibintu biri temporaire bimara kanya gatoya ntibidura ushobora kuvuga ngo bifata kugira wibagire ntibibagira complètement bukeye tes problèmes surface imbere yawe kandi eko hanyuma ndumva umutima ukaza ataha ubundi nawe gumaho bizogenda neza ubundi nawe taha nabwiye yuko maze kubura telefone mugabo ndestana WhatsApp ku wundi muntu umunsi wose ngenda gusaba message biteye ni bon ari mama ati umuntu wawe yaje hano hantu gerageza muhure muvugane mugaje senzi yuko intego y'ivyo bintu byose ariyo kunahana ariyo kunkonvemba ngo dutahe hanyuma umwuka wanje aje turavugana arambaza ubayeho gutera ati jewe kuno mbaye kuno biragoye urabona kuba mu mahanga biragoye kuba mu gihugu cyacu biragoye kuba ahantu kure afise umuryango gusapotinga gusutena muri kumwe so place biragoye cyane rwose hanga dukora ikintu ushaka gutaha mu mutima je ndumva ari ashaye no ni sheki urakoze sheki suratashe rero gerageza kandi nkabona yuko c'était le 10 mai yego nkabona yuko iminsi irikiragenda yo kuba ahantu visa yaho irikirahera ko nageze ko ndagura ahantu carte SIM bice mu mashini ni passport bajambye ati ni kujya kura carte SIM kandi tubona visa yawe iri here ndatego ndabizi harasigaye kwezi kumwe umutima harageze taha cyangwa ukira reka dutaha ni sûr none ubu ni 22h kutegereza kugenda katwe amavalise yawe ari prêt ndabwira ati je no kuri ntugire ubwoba ndumva yuko mfise la ferme conviction yuko ndi ready ico gihe sinamenye ivyo arivyo ariko ubu niho ngiye gutanga ko c'était le Saint Esprit ariko aransu ikiramwo ta maintenant harageze aho utaha ugende kuba muri indi phase y'ubuzima ego cyangwa ko 4 heures zo kuri ready tutakuba dutaje tutakuba tuje okay ariko umve yuko natashe ndiko ndataha natashe ndi umuntu ababaye cyane gose kuko bahungu turafise ego yo kumengo n'échec nimwoyoberwa mu bisanzwe ntiwoyoberwa nta échec wogira mu buzima ariko l'échec fait partie de la vie fait partie de la vie kandi ni gutuma ushobora gukomera kandi usubira kuvyuka yego ndavuga nti ndafise ama blessure ndafise bya bintu nacamwo
dufise bwa buzima bubi nari mpejeje gucamwo aho hantu dufise igikomere cyane dufise igikomere giteye ubwoba umutima okay turataha dushitse ino aho tuta muri iryo joro nari kumwe n'abagenzi bambwira ati sinabwiye yuko uca ntaho ya nabwiye ati muze dore muze tunywe tugire iki mwaranyoye akanyuma imbere y'uko uza oya no ayo masaha yo mwijoro ayo masaha tuvaye no wanje wacuja kunywa n'abagenzi basezeye bikwiye urumva byari bivo ubwo sinababwiye ko ntaje ariko byari bya bintu nyine byo kuvuga ati karaba bose basubiye aze donc umva from zero tata tubenjeje ibyo bintu